Welcome again kuri TWENGAKO TV nk'ibisanzwe aha ni kuri TWENGAKO TV komijimbi aka migaspika Mr Dabivuga ambesera yani mishi nk'ibisanzwe tugiye kongera kuraba amakuru y'abastari agenda avugwa mbese menshi yagiye avuga muri ino ndwi iheze muri ino ndwi iheze aho ubona yuko Setubi ariho yabashije kugaruka mu Burundi aha avuye mu Burayi aho yaramaze hafi y'amezi 2.5 hafi y'amezi 3 yaramaze mu Burayi akora ibitaramo bigiye bitandukanye aho yaragiye aca mu mahiga aca mu birori byo ariko bibera muri Nigeria. Ivyo byose twagiye tubibashikiriza abona yavuze amajambo menshi agishika ku butaka bw'u Burundi. Ni Setubi yagaragaje akababaro akababaro kenshi ayo n'ayandi ku muririmvyi KIRIKOU hariko ivyamuvuzwe muri ino ndwi vyamuvuze ko byinshi cane gose kubijanye na Superbad kubijanye n'ishiramwe Superbad ryamuhaye imodoka mbese bongera basinyanira amasezerano yo kuba brand ambassador n'ibintu biriko biramuvugwa ko ubona atari vyiza ayene yandi. Reka tuce tugende nariya tugende kuraba mbika Adric Akimu umwana kiri muto ariko agenda akora ibintu bidasanzwe aho bona afisi collabo ikomeye cyane igiye guhurizwamo ari Adric Akimu hamwe na D1 mbese na Eri Pro mwitegure aho ubona n'ubundi hariya Ravashe Entertainment badusuriye indirimbo nziza ariwe Alvin Smith hamwe na Tasha Oda. Ubona yuko ona Eri Pro yamaze gushira hanze indirimbo yiswe Imigani. Guys, rero reka tuze mu busesaguzi neza turabe imbe nibiki biriko birama mu muziki aho nibiki bitera imyidogo myinshi abaririmvyi mbese kubera iki bamwe bahabwa amakontra ntibayakurikize. N'umuririmbyi Setubi aho yavuye mu Burayi mbese muri Nigeria aho yari mu mahigano cyangwa mu birori kubera ko amahigano yo yasanga yarangiye aho bari mu bice cyanyuma ubona neza yuko bari muri Afrima Award aho Setubi yagarutse mu Burundi afise agashavu keshi cyane mu biganiro yagiye atanga ubona yuko yari afise agashavu mbese ashavuriye mbese Reta canke gouvernement y'u Burundi ahavuga amajambo menshi yase mumenyesha makuru ivyo bagiye bamubaza ati ati gute wabonye gute mbese kuba ese utatahukanye agashimwe wabyifashe mu gute nibiki nibiha bintu vyakugoye mbese nibindi bigiye bitandukanye. Setubi niho yagiye yishira bamenyesha makuru n'abanditsi bari bagiye kumutegera ku kibuga c'indege abona yakiriwe n'abantu benshi cyane gose. So Setubi rero bakimubaza ico kibazo yaravuze ati igihugu iyo kidutereranye ntidukeneye twe kugitera iyi gihugu kitatwitayeho twe dushobora kucitaho ntidukeneye kugitererana ni twebwe nyene ko twubaka ati dushobora gukora ibirenze dushobora gukora ambise twitangira igihugu kugira ngo kibeho twe naho twaba twagiye. So ubona n'amajambo yakomeje kuvugisha abantu bish aho Setubi yitogera cyane Reta aho yabandanije avuga ati nkanje kubganje aho nari muri Afrima Award nije nitwaye je nyene kandi abandi bose nagiye mbaza bose bagiye batwagwa na Afrima Award ati rero biragoye ko notsinda rijya higanwa mu gihe atakuboko kwa Reta canke gouvernement isizemwo ati nk'ibisanzwe ati nkuko abandi ati tubarabye mu Rwanda tukaraba muri Tanzania ati bose bari higwa na Reta ibintu byose bari higwa na Reta muri rijya higanwa. Mbese ubona yuko ivyo bintu vyakomeje kuvugisha abantu benshi muri ino ndwi ayo ni amakuru ariko agenda bugwa kuri Setubi abona yuko abantu bagenda bavuga menshi cyane ati raba namwe aho turabye nk'umu influencer akomeye cyane mu gihugu yagiye abisesangura cyane avuga ati abaririmvyi ati namwe mukwiye kwikebuka ati mukaza muritabira cyane bikogwa vya Reta kugira muze muri ya abonesha baze barababona mu bikorwa vya Reta ati nta kuntu Reta yoze
yoza kukubwira ati ukeneye igi, ati we niwe ushobora kubwira Reta mbese mukamenyekana nawe na biji y'amahera mbese yoza arakugwa. Reka dusimbire kwa Kirikou Akili. Ivyo oni vyabaye ku muririmbyi Satubi, abona yarafise akababaro kenshi atazi Reta ntidushigikira abaririmvyi muri maketi. Reta ntidushigikira. Ona rero ko ari amajambo yagiye aboneka muri nonda. Dusimbire kwa Kirikou Akili. Kirikou Akili nawe amajambo ari karamuvuga ko si meza cyane, haba namba si meza. Uravye birababaje cyane kumva amajambo ari karavugirwa kuri izi social media. Abona Kirikou mundu iheze nyene ariho uruganda Superbat gwagenda mu Kirundo, mu ntara ya Kirundo, aho bari bagiye mbese mu mahiganwa mbese ya basketball, aho ari urukino rwariko rurabagene, aho ari Superbat yabiteguye. Ubona yuko ngo hari naho nyene habayeho ibintu bitameze neza, aho influencer mbese umwe bita Simbizi mbese muramuzi abo kuri social media, aho ubona ngo Kirikou yahatse gukubita igicupa mu mutwe uwo muririmbyi. Gati gute rero ngo ivyo byaje gute? Bose urabona ako bakora bose barafise ubuzi bakora hariya muri Super, abafise ubuzi bose bakora muri Superbat. Aho rero ngo Simbizi zose mavumba yariko agenda abwira Kirikou ati wewe ivyo bagutegetse sivyo uriko urakora, aturaraba wikebuki. Aho rero ngo bari ahantu bicaye nyene bari mu kazi ka Superbat, aho hanyuma ngo Kirikou ngo Simbizi akivuga ayo majambo Kirikou kwa kumukubita icupa nkuko bagiye babisesangura akumbuga zige zitandukanye nko kumukubito za African zose bagenda babivuga. Emwe ngo Chevare muramuzi nawe nyene, ngo Chevare niwe yakinze ngo habuze gato nyene ngo uwo Simbizi ngamukubite ngo Kirikou Akili amukubite icupa ryo mu mutwe. Ukumva neza kara amajambo akomeje ku gucafuza mbese izina rya Kirikou Akili. Ati Kirikou Akili ivyo bamutegetse cyangwa se ivyo basiranyine na Superbat nariko arabikurikiza. Tugira ko duhanura n'abaririmvyi akakara kanyo keza ko kwitaho, nyimba baraguhaye akazi gakore nkuko bikwiriye guys, gakore nkuko bikwiriye. Superbat burya yakoze ikintu gikomeye kuzana icyumviro cyonyene cyo gutanga imodoka, byabaye ibyambere mu Burundi kuva umuziki wakabaho guys. Kirikou Akili nyimba hari amasezerano bahanye nawe ategerezwa kuyakurikiza. Maybe nitozi biri muri contract zabo, ariko Kirikou Akili alabe basi aze arapostinga nkuko numva byo bimeze. Ngo bariko barapfa ukujya postinga, kandi n'amakuru mabi cyane ariko aravugwa nuko n'amasezerano ashobora guhagarikwa ya Kirikou Akili na Superbat. Urabona yuko umukubito hari ikimenyesha makuru cy'umukubito cyamaze kubitangaza. Bati biriko biravugwa yuko n'amasezerano ya Superbat mbese na Kirikou Akili ashobora guhagarikwa. Urumva nk'ivyo bintu kari ibintu bibi cyane, urumva kari ibintu bibi cyane mu muziki. Nibarabe baze babihurize ko barabe Kirikou arabe azarakora ico yasinyiye, araba amategeko yasinyiye ko yo bari karayagiza ko zari nk'impanuro nk'ibisanzwe. Aho ubundi ubona yuko ibintu bikomeza kuba neza. Mu yandi makuru yaranze ino weekend, ubona yuko Money Free yari sabukuru jiwe, aho ejo yari isabukuru jiwe, ejo kuwa kane yari isabukuru jiwe, aho bona abantu bagiye bamwipfuriza ibintu isabukuru neza cyane. Aho ubona n'umusheri wiwe Rino G, abona yuko nawe yamwipfurije isabukuru mu majambo meza cyane gose. Aho ubona yuko yamuhaye imitoma irenze cyane ku rubuga rwe rwa Facebook. Rino G yandikira umukunzi wiwe Money Free, aho yanditse mu majambo atuje cyane, yavuga ati umunsi nk'uwo harimwe mu buzima umuco waramuritse uciye mu bavyeyi,
kugira ngo imishwarara yawo ize kumurika ngo imurikire mu buzima bw'uno munsi hamwe no mu byokurikira. Shatse ngo nshime novuga sinoheza, shatse ngo mvuge amajambo yoba makene, shatse ngo ndirimbe anoririmba kugeza ansalaye, ariko nashimye cyane Imana yafashe akagufa kamwe mutungize ikaremamwo umuco nk'uwo utamanzura bagatamarirwa. Harmonia Fred, si uno munsi gusa nzohora nishimiye ivuka ryawe imisi yose nkihema, ndetse naho nzoba ndi mwijuru itariki nkiye nzohora nifatanya na malayika ngo tukuririmbire isabukuru nziza, ndagukunda. Ubona yuko ayo ariyo majambo umukunzi wa Moriya Frere ari we Rinoji yabashe kumushikiriza igihe ubona yuko yari isabukuru rya Moriya Frere. Ubona yuko aba ari byiza cyane. So guys, amakuru nwayo nuko twabamenyesha yuko Dramati nawe yamaze kubitangaza yuko agiye gusohora indirimbo yiwe Ntagatima, abona ari indirimbo igiye kugaragara ku munsi ukurikira wawo igenekerezo rya 17, aho mbese ubona yuko hazoba hari n'umuhuro ku bafana biwe, maze mu feeling niyo ndirimbo yiwe igiye gusohoka yitwa Ntagatima. Ubona yuko Dramati ayiteguriye cyane n'inguvu nyinshi. Ukabona nuko n'umuririmbyi Madibada Classic akomeza kubamenyesha yuko abafitiye indirimbo shasha, mbese avuga yuko ari n'indirimbo yakoranye mbese no mu Tanzania, ati niyo collabo ya mbiri, atariko ntiwayi ni ya nyuma. Ati Zum ninashobora kuba ariyo titwe yiyo ndirimbo nkuko akomeza kubivuga mu bintu mu post yiwe agiye atandukanye. So guys, reka tubabwire ati hasta la vista, namwe mu makuru yagiye aranga ino ndwi yavugishije abantu benshi cyane. So reka tubabwire ati hasta la vista, mukomeze mubane natwe ko Mijimbi aka Mega Speaker Mr. Dabivuga mbese n'ayandi menshi ari kuri Twengako TV. Kora subscribe, tutasura bana buri munsi.